nuko rero twinjiye muri Classico azadero masa ku munsi w'Imana Santiago Bernabeu n'urukino rwo gusubiriza muri La Liga EA Sports rubyeguze equipe ya Real Madrid zo kwakira Santiago Bernabeu ni equipe ya Barcelona kuri journée nabo ya 34 nyene ariya muri La Liga Classico ya majana 292 igiye kuba ku munsi w'Imana. Classico murabona gutse hagati ya equipe ya Real Madrid na equipe ya FC Barcelona mbere ko David twinjira amakuru karavuga ku mpande zose ariko muri bisongeregeje kuri Barcelona bavuye gusezererwa na equipe ya Paris Saint-Germain ne kuri kimwe muri bayisezerera mu buryo budatahuritse ku ikosa novuga ngo yakozwe n'witwa Araujo benshi ariko bariko begeka ko gutakaza kwa match ariko jewe tutabona kumwe ariko kandi konde gwa equipe ya Real Madrid bobo bari mu mudendezo ndetse no mutuzo ukomeye cyane nyuma yo gusezerera equipe ya Man City ugerageje kuraba ne equipe novuga bagiye kina Classico batari mu bihe bibiri bisa kuko imwe imeze neza bwe kuraba ni ya mbere ndavuga Real Madrid ni ya mbere inasubye equipe ngene giye kina equipe ya FC Barcelona amanota 8 ariko yindi ivuye no gusezererwa muri gahunda ya Champions League ariko kandi banasungwa nayo amanota 8 ariko bavugwa n'ibindi bigiye bitandukanye twinjira mu kanya gato muri equipe ishobora gutuma equipe ba destabiliser au niveau mental ariko kandi tukibuka ko Classico nayo bifise ibindi bihanuro byawe no kungene tegerezwa kuba iri kirakinwa ahantu match urebona gute ubwa mbere bwobwo ubanze unyemerere kino kintu hari ikintu ariko turiyumvira ariko dushobora kubona muri reno Classico yego ikanadutangaza cyane ni ikintu twame tuvuga kwa City kuri effectif City ifise turavuga ngo hategerezwa kuba ini bonne gestion cyangwa management nziza y'abakinyi umutama Pep Guardiola afise. It's the same case kuri Real Madrid nabo nyene uyu mwanya tuvugana n'abantu bafise squad limite ngomba gushikahe uyu munsi ku munsi wa gatatu bakinye na Manchester City bakinye iminota 120 bashize ko siyansi ya Tirobi bisigura ngo twabonye wo bita Vinicius Junior ayamanika kabisa aravuga ngo ngomborere Genarushe Jude Bellingham arasohoka ubona sigaye agenda yigwa Carvajal yaramaze match mugabo urona ko yarasigaye agenda yigwa Federico Valverde bageze muri séance zo gutera penalty David Ancelotti aramutuye mu maza gutera penalty ariko aramubwiye ngo nkuramwo jewe ntabwo ndera penalty ko ndarusha yes ugenda urabo bita Dani Carvajal nawe nyene yavuye mu kibuga ayamanitse bisigura ngo abakinyi novuga ngo ngendegwa ko bambere bashika kuri bane canke batanu ijya match bayivuyemwo bamanitse amaboko bisigura ngo bavuyeyo bafise uburuhe burengeje sivyo bisigura ngo iyi match rero ishobora gutwereka ikintu mu gihe uburuhe bw'abakinyi ba Real Madrid swat hariho rotation nziza ariko iyo rotation nacho twibaza tuti arahindura nde azanende muri axe central nivyo haje muri defense haje Eder Militao yahora mu mvune naco aricara hagati mu inyuma yarafashe risk yo kumukinisha muri Champions League bambe yice riso bita Eder Militao ariko Eder Militao twemeranye neza n'ubu dufise amakenga yahava kina inyuma yuko Rudiga afashe ijya nimero yiwe sivyo uyu munsi cyo tugenda turabe ni intuze defense yiwe ubu umwe bashika kuri batatu bakinye iminota 120 baje muri tiro bari yo bakiri havuyemo bita Carvajal yamanitse ugenda muri naho nyene yakinye 110 urakoze ugenda muri miliye ya Real Madrid urasangayo ni bakamavinga bagumye bakina Valverde dukora ko barusha bwana bone nabone ukabona ko bageze gute ubona ko barusha muri mediano umuntu uvuga ngo afise umwanya muke ni peut-être Toni Kroos mukabona we nyene uravye umwanya yakinye n'imyaka afise n'ubujya karakoresha kwa Madrid nawe nyene ararusha bisigura ngo hano runo rukino novuga ngo ni certaine occasion ano ya FC Barcelona kuba yotsinda Real Madrid naho nyene kuyitsinda nsurinya kano kantu nibizoca bisigura ko Barcelona iyo bari wo mu gukomeye kuba wari mu Real Madrid ni nkuko wasanga umuntu yarushe yicaye ahantu ugahenura kuko Real Madrid ndiko ndabona uyu munsi bararusha uyu munsi reka ndakwibutsa urukino rwahuje Barcelona na Atletico Madrid Atletico Madrid yarivuye kwera Inter de Milan bakinye iminota 120 séance ya Tirobi sivyo
baraza gukina na Barcelona ubona kabisa yuko bari kumera kwerekana uburuhe guhera muri defense ya Atletico Madrid ukaja hagati ukagenda imbere urabona ko arabakinyi kabisa berekana uburuhe ndavuga ngo rero turagerageje kuraba zino equipe ni Barcelona yari minyana na Paris Saint-Germain uyu munsi tegetswa kurekipera nayo nyene mentalema bakaguma bafise ivyumviro vyuko bashoboye kuba beri minwa na Paris Saint-Germain uyu munsi bazagenda imbere ya Madrid n'ubwirushe ikabakora mu jisho ariko navuga ngo turiko turaraba profile y'umugwi uyu munsi ko turavugana uyu munsi Barcelona gusindwa na Real Madrid muri Classico ku munsi w'Imana bizoba bisigura ngo Barcelona kuba yarakubona Paris Saint-Germain ntibazobesha rya kartoruji yande ya Ronaldo Araujo kuko yaba ari kuvya ari byabitumye kuri Classico bategezwa kwiyempoza neza kuko bazoba baguye no mu adversaire afise iminota myinshi mu minsi 3 y'akaruko bafise umunsi wa 4 n'umunsi wa 5 n'umunsi wejo umunsi wa Mungu bakibakoroka muri tere kandi Barcelona yakinye ku munsi wa 2 hari abakinyi bagiye baragira amarotation batakinye imbere Barcelona afise abakinyi bashobora kuza bakagira amarotation bonashimba 5 bagasoka hanze wenda gwenga karoro muri ntuze muri miriye obita Christensen yagarutse sivyo nivyo ntuzanye Dojonga ari hajya ntuzanye Roberto ari hajya ntuzanye Pedri Gonzalez ari hajya Firmino Lopez ari hanze sivyo nuvuga ngo muri Gundogan ni hari bafise abakinyi batandatu no mushobora kuvuga ngo ndagira rotation nziza abakinyi baza kwiyempoza neza ariko uyu munsi wa Madrid abakandi abakinyi bararekipe bazafise imisi ishika kuri 4 ntibakinye n'iminota ingana ariko kwa Madrid afise mediani itarange umengane 5 barafise Kamavinga bafise Chouameni ni umengane ntiyakinye Chouameni yarekipe kubera ko arafise zibiri ariko imyaka 39 wabita Lucas Modric yakinye iminota 90 irenga no yakinye Toni Kroos Luka Modric arazarakina sivyo nuvuga ngo iminota myinshi uburuhe bazoba bafise bushobora ko ariko naho nyene si garanti yuko Barcelona itsinda Real Madrid ni novuga ngo nakanu gato shobora kuvuga ngo naga faveur gashobora gushikira equipe ya Barcelona ariko turiko tugeze kuraba tactiquement profile y'umugwi ukuntu bari korakina ukuntu bahagaze uyu munsi biragoye kuvuga ko Barcelona yosinda Real Madrid premièrement ino El Classico ije mu gihe ciza ku migwi presque yose ni Real Madrid tuzi mu bihe bigoye ibicamwo yirenganira igacaho ikabwara ikababara ikagwaza n'abandi gahura n'imigwi yitwa kirusha ikayirusha umupira Didier Alafariko tukabona Madrid ihagarara yemye ikavuga ati nous sommes le grand Real Madrid ni Barcelona bameze nabi mu mutwe sezo yabo novuga ngo ivyo bari biteze sero ibi bariko baragenda barabamwo bamaze kuba bononekara kuko equipe wibuke kumwa kweze nyuma gutwara La Liga EA Sports baje kuba batangaza avuga ati twisanze muri Champions League tumaze imyaka 2 tuvira mu matsinda tuja muri Europa League l'objectif principal tugiye gusubira kurondera La Liga tugiye gusubira niburi kwitwa gusoka mu matsinda tuje muri kimwe 18 giciri cyanyu baraza barakina baraduga bukebuke bamaze gushika muri kimwe 18 giciri cyanyuma bararekama baratangaza ati okay nous sommes en 8e de finale dutegerezwa gutanga ibyo dufise byose tugere muri kimwe cya 4 giciri cyanyuma no kuvuga ngo ni Barcelona twari dufise iba motive uko igendera tsinda inkino zayo uko iva mu gice kimwe yerekeza mu kindi entre La Liga hari uburyo bariko baragenda bakora amakosa gusumba uko bariko baritwara muri Champions League ntavuze muri Copa del Rey kuko yaba Atletico Madrid yaba Real Madrid yaba Barcelona zose hano zaratangajwe nta ngorane irimo rero ugasanga equipe FC Barcelona muri La Liga amakosa bagiye barakora mu by'ukatsindwa na Villarreal gushikaho zavuga ati je dois partir à la fin de la saison kubera yuko hari bitari ko biragenda neza cyane pressure ya equipe nisanga muri equipe zindwa kabiri nkikorera umuzigo nkikorera ibinyamakuru byose byo mu gihugu cya Espagne n'ivyisi yose ariko nibereye kwa Arsenal shobora gutsindwa match bikaba normal kandi na hano ku mugabane wa Buraya hano muri Espagne haramenyereza tsindwa match zibiri kandi bikaba ari normal ariko je ndatsindwa match imwe kubera c'est Barcelona iyo pressure ntashobora kuyimentena y'uwo mugwa FC Barcelona byatumye yumva yo fatinga uvuga ngo season yahira ndasohoka cugaruka rero muri Champions League nyuma yuko bisanze muri situation isa nkaho La Liga bariko baragenda bayiheba petit à petit ngo buke La Liga bariko baragenda bayiheba baciye baza gukina na Real Madrid nta kindi gikombe basigaje mwibuke ngo ni equipe yatwaye igikombe cya La Liga kumwa kweze
ni ekipe imbere yaho gato yari yatwaye Super Coupe d'Espagne batsinze Real Madrid bari mu nzira yo kugira Anne Blanche. Mon cher ami, pressure yari yongeye ku mugabo bita Xavi Hernandez. Ya pressure yari afise yo kumva ko azobura La Liga gusa, yabaye pressure yo kumva ko yabuze Copa del Rey, ibandanije kuba pressure yo kumva ko agiye kubura igikombe cya La Liga EA Sport. Nubwo wo muha amafaranga, nubwo Laporta abandanya gwana n'abandi bagiye batandukanye, ino pressure Xavi abandanije kuba ko biragoye. Hitezwe n'iyindi pressure ashobora kuba ko nyuma yuko batsinzwe na Real Madrid. Bisigura ngo Barcelona bari mu kaga mentalement. Wibuke ikintu bakuye muri UEFA Champions League, amajambo mabi Sirtere yoba yaravuzwe n'uwitwa Ilkay Gundogan, yagiriza ko yagiriza uwitwa Ronald Araujo ko abatsindishije match niwe itanze rose carton rouge itari mérite comme ça ukoza amakosa tena umukinnyi professionnel wibaze urinzo n'umukinnyi professionnel nguri anya Ilkay Gundogan yaciye kwa Pep Guardiola, twese turazi no munsi kwa Pep ngene abameze, yaciye kwa Jurgen Klopp muri Borussia Dortmund. murazi ko kwa Pep no munsi tamukinnyi mene kuja muri boîte, murazi ko kwa Pep no munsi tamukinnyi yemerewe kuja pizza. Ivyo ni ibintu Pep bwiwe yikurikirana karabango ese ko bakinnyi banje hari umuryo babayeho gute kwa Pep ushobora kuja muri weekend mugiye muri boîte ufise match ntibikunda. Baze no mukinnyi nguri yanga Gundogan yaciye kwa Pep agaca muri n'amamuka ya Jurgen Klopp munabizi abakinnyi byo bafata nka famille, ariko nawene hari amatego udashobora kurenga ko muri equipe y'umugabo cyo nka Jurgen Klopp ukazova umukinnyi nka Gundogan. Uno munsi film Lopez yarabera ko nk'ishitegererezo, uno munsi Pedro Gonzalez yarabera ko nk'ishitegererezo, ariko akavuga amajambo nk'ariya muri vestiaire akanatuma uno munsi hari nk'icicika muri equipe FC Barcelona kuko harabaza kumushikira aba mu gucu Bwongereza, uno munsi hari Espanyol, hari abandi. Urumva ibi byose ubwo nibizungurukira kuri ya effective umenyereza wanashima ikibazo nikiringa bigaceba rero ava ya match nk'ikomeye ya Classico. Est-ce que twebwe ko no munsi Barcelona gutakaza match ya Classico tutobabona muri ane branche koko? Wanashima ikibazo ntubana ndakwereka n'ikibazo cya Gundogan. Ilkay Gundogan ndakubwira ngo expectation yari afise akiva mwasi tavuga ngo ndaje mwa Barcelona, twemena neza ko atari yo yahasanze, sivyo? Siyo yahasanze na gatoyi. Muri Barcelona yahasanze equipe nivyo n'ukuri uyu munsi twokwemeranya ko talent nziza FC Barcelona irazifise, ariko mugabo uyu munsi ngomba ndakubwira ikintu kimwe je kubwanje mbona ko ariko kirikuratera nibi vyose kishobora kuba caratena harojo gukora ijya kosha yakoze akaronka carton rouge, kishobora kuba kirwa kiratuma nayo majambo yose ariko aravugwa. Yego, ni kind ya leadership y'umugabo bita Xavi Hernandez. Xavi Hernandez yavuye mu Barcelona 2015 agenda mu Arsenal, agenda mu nk'umukinyi, ayibera mu captain, avamwe ayibera umumenyereza, imyaka 2 aje mu Barcelona muri 2021 nimba ntihenze. Amaze gushikayo arayimenyereza, yubaka famille, abana baraduga bavuga ngo wakinye ngaha twakubonye ukina twifotodanije ukina, abana baraduga bamera neza, ubona bakinyi bameze neza. Ariko Xavi Hernandez yananiwe no kwitandukanya n'ikintu kimwe bagifatanye mwe nuko ikintu cyo kuvuga ngo uyu munsi ngifise profile y'umukinyi, fise profile y'umumenyereza. Umumenyereza ashobora gufata ingingo za gishinga ntahe, umumenyereza ashobora gufata ingingo, umumenyereza kiremesha. Ico nico kintu kibuze mwande nka Barcelona. Ubu nibwo bakinyi beze barabafise, ariko urambwira na carton rouge yahawe Ronald Araujo bugase ubutumwa bwavuye muri vestiaire. Ugerageje no kuraba ukuntu bakina, ukuntu bataka umupira, ukuntu batanga umupira, ukuntu bakina bita, igese message iravuye muri vestiaire. Reka no kuvuga ngo twavuze ikintu ca Araujo, tubivugana n'ibintu vya Ilkay Gundogan. Ilkay Gundogan nyuma ya match yavuze ati je suis très déçu, très déçu, c'était entre nos mains et nous l'avons donné au PSG. Ati ndababaye cyane kandi byari mu minwe yacu, byose byari mu minwe yacu, ariko tubihere equipe ya Paris Saint-Germain. Cyarabanda yagira ati nous leur avons donné de la manière la plus simple. Bamaze ati Araujo c'est difficile à dire, mais dans des moments cristiques, est-ce que ni Araujo babiteye biragoye kuvuga atariko mu bihe bigoye. Il faut être bien sûr quand on intervient. Ni byiza kumenya ryari uri sire jana kwijana ati hano hantu nimba ngiye kurondera umupira ndabikore gute.
ngaka on va chercher le ballon cyangwa urukura rondera umupira ubikore gute Vuga ati sinzi ko yakoze ku mupira cyangwa batawukoze ko mugabo uno munsi ugaragaje kumva no majambo y'umugabo bita Ilkay Gundogan biraboneka ko atunga gatoke arawuja akamubwira ati hari ukuntu utakoresheje ubwenge mu bijanye n'uburyo wari kurarondera ballon yari ifiswe na Bradley Barcola bino rero biri mu bituma jewe binyereka ishusho izo biri muri El Clasico babajije uwitwa Sergio Roberto vyukuri muri equipe ubona gute Sergio Roberto avuga ati twaratsinzwe kandi equipe yose yitsinzwe de polemique ntizibura ati kintu gituma uno munsi dushitse ngaha turi nka FC Barcelona nuko equipe yakoreye hamwe ati kiri no mu mitwe yacu kugeza muri mwanya nuko tubandanya gukorera hamwe tugatanga ibyo dufise byose tukaraba ko Seziera niburi buri tugize gute twibitse ku gikombe uno munsi byagira bwo n'imyamakuru bigiye bitandukanye cyane cyane Mundo Deportivo niho bariko bavuga ati niburi buri uno mugabo bita Ilkay Gundogan biritezwe yuko ashobora gufata ijambo mbere y'abakunzi ba FC Barcelona akagira icyo avuze na cyane cyane kugira ngo ahumurize abakunzi ba FC Barcelona kugira ngo kano kantu kuno kudahuza kwaciye kuvyuka hagati we na Ronald Araujo gushobore kuba kuhagarara kuko Araujo kugeza muri no mwanya ntiyigeze avuga ikintu na kimwe yabaye muwe mugabo yanumye kuko no munsi ya Araujo nawe agira ico avuze mu itangazamakuru nibaza ko pressure yari kuduga ejo bundi bayizera karatubwira ko umusore ageno kuba yandika igitabo kivuga ati nahisemo kubinuma kuko bizokingira kugira ngo nkingire abonyiyumviriye nabi gusumba uko no biyumviriye nabi uno munsi rero ino ni polemique yose n'ibindi bigiye biri mu mugware wa FC Barcelona nibaza ko ariho Classico yugariye kwa Barcelona cyane gusumba kwa Madrid ko Madrid usibye ko facteur Leopold yavuze yo kuruha nivyo equipe yararushe ariko hacagaruka facteur mon cher ami runo rukino rufise Ange imeze gute uno munsi asigaje journée standard kugira ngo champion ihere barakina Barcelona asigaje journée zitanu kuvuga amanota agera ku 15 nubwo Barcelona baye batsinze asigara 5 est-ce que Madrid sont à mesure yo kugwana kugira ngo bashobore kuba bogumiza ico kinyuranyo est-ce que le Real Madrid mbere y'umuri vare wabo FC Barcelona bitwara gute Real Madrid mbere ya zino nkino zitwa ko zikonta mentalement abakinyi ba Real Madrid bateguwe neza gusumba ba FC Barcelona ariko physiquement nivyo nuno munsi banakoze imimenyerezo kwa Real Madrid binaboneka ko ni equipe tutigeze tubona nimba uno mushobora gukina iminota 120 ukagira séance de tir au but ku munsi wa kane umunsi wa gatanu ukaba wagarutse mu myimenyerezo umeze neza nibaza ko bino kwa Real Madrid ugishika nico Antonio Pinto Sagero uno préparateur physique wabo Jude Bellingham agishikaho yahatswe kuhapfira mu myimenyerezo ibiri ya mbere Eduardo Camavinga gishika nuno munsi arigana baruka Modric ababwira ati ariko mwabonye iminsi ibiri ya mbere yanje mu Real Madrid bivuze ngo Madrid bari muri equipe za mbere zikoreshwa imyimenyerezo ngorora mubiri ikomeye ico bita preparation physique abakinya kunda kubyiza ngo ni physique bari mu migwi ikora physique cyane kubera yuko ni nayo nguvu yabo uno munsi Madrid kazotakaza physique bazotsinda imigwi yitwa karimito mugabo zankino basabwa gusufra kugira ngo bazitsinde hagukina neza zizobananira mwabonye match bakinye imbere ya Atletico Madrid minota 120 muri Super Coupe d'Espagne mwabonye minota 120 bakinye imbere ya Manchester City ibuke imisi ya nyuma y'uwitwa Zinedine Zidane muri equipe igihe equipe tarifise witwa Antonio Pintus abakinnyi bariko baravunagurika wibuka ko kintu cya Amerika Ancelotti yasitse muri equipe avuga ngo Antonio Pintus doit retourner ici kipe ratakaje ADN yayo yo kumva ngo turafise abakinyi naho twokina 240 minutes aracira ukonda aramererwa nabi ariko araguma mu kibuga kandi kuko rega wibuke imbere yaho bari bakinye demi final na Chelsea bagira kimwe okindi Santiago Bernabeu match retour acadana Sergio Ramos avuye mu mvune ndibuka ko ni rundukino Carvajal nawe nyene yaciye agira imvune ni niyo saison nyene twatakaje Vasquez mwiza twari tumaze igihe tubona ni niyo saison nyene abakinyi yava kuri bande tusha kisanga mu kibuga nyuma y'iminuta 30 akaba uvuga ngo equipe irabura stabilité ariko raba uno mugabo bita Carlo Ancelotti yinje niyo saison babaye muri France saison ya 2021-2022 basofra imbere ya Paris imbere ya Chelsea imbere ya Man City imbere ya Liverpool kuri final wibuke ko ari n'urukino rwa Man City yagezaho Carvajal akina muri axe central ariko Man City karego kubona igitsina mu igor rya Real Madrid ico kiri mu kintu ciza no vuga ngo umumenyereza Carlo Ancelotti yashitse canka ariko arakora n'umuntu muri Real Madrid n'ubu abakinya fise nubwo bamwe bagiye baravunika ariko abakinya fise bagiye yabashize kuri niveau imwe uribuka neza avunikisha defense yose axe yose uyu musore ntuzanye Rudiger aja mu mvune ntuzanye Araba aja mu mvune Militao yarege hakikare aramanura y'umusore bita naco
Amanuel Musore na Carvajal cyangwa na Chouameni barahakina neza muri miriye abakinyi baragiye araza no bita Ceballos umwanya tuvuga ngo yamaze gusubira hasi uwo bita Brahim Diaz yamuzimije araza uwo bita Ntuze muri bukingi no dore kumavinga yakinye kuni muri 3 kandi tukabona neza cyane ahubwo Mendy yo kwicara neza cyane bisigura ngo rero ikintu cyambere bavuga ngo rero Madrid yakoreyeko yakoze ikintu cyari gifiswe na City mu mwaka uheze ko abaye gushira abakinyi bose kuri nivo imwe kubujya avuga ngo uwo sohoye nuwo ninjije bose baza kuza bampa ibintu bisa sivyo mugabo rero ikibazo gica kihaba kandi mvuga nubu ko kigonga Barcelona cyane ikibazo nubu je amakocho ndashaka kwa Xavi Hernandez uzi gituma ariko uramushira ko rekora kidugira ko uramushira ko amakosa Xavi Hernandez ariko raporta wewe kuva ku munsi w'ejo ibinyamakuru byandika ko witwa Rafa Marquez uyu mumenyereza equipe ya Ramas donc Barça Athletic ari washobora kuza guhabwa equipe yande ya FC Barcelona nk'umumenyereza mukuru mbese akaba yonatangazwa ava Classico ariko ibinyamakuru byandika ko n'ubundi raporta ashobora kuba gifise icizere ku mugabo witwa Xavi ndetse akirika rakora n'ibishoboka byose aduga manuka kataduga amazero yo gushobora kuba yo mu convaincre umugabo witwa Xavi Hernandez gume muri ile equipe ya FC Barcelona uramwita mu mugabo raporta karagaragaza kumuguza muri ile equipe sera no muri equipe meze no ko Xavi bwo yakene muri equipe Deka ndabwira kuri kino kintu unyemerere mpera ahantu hasa nkayobeye unanyarutse mu tumwe ariko uraza kumviriza ahantu mpera 2016 2017 2018 uwo bita Ntuzenyi uyu Real Madrid wo bita Zinedine Zidane araje afata umugwi muri defense centrale yarafise bita Ntuzenyi Pepe akagira uwo bita Ramos araza kwegese hagati ku Ntuzenyi ku half back yarafise bita Carvajal akagira uwo bita Marcelo hagati mu kibo yarafise Nyabutatu ujya mu Ntuze ariko Ntuzenyi Casemiro ari mwamani Modric imbere yarafise uwo bita Cristiano Ronaldo Gareth Bale akagira Karim Mustafa Benzema ukongeramo na Isco Alarco urakoze neza cyane yarafise equipe yimeze neza y'abakinyi bakuze arazana uwo mumenyereza dafise experience nini avuye muri Casia hariya muri Casia yarabaye n'icegera cyanuze Chancelotti mugabo araza arayiridinga neza kubera iki equipe y'abantu bakuze bamaze kuba bafise experience ivyo babwira bike babikompera na experience bafise bakamukina umupira mwiza bamuha Champions League 3 araje muri 2020 ahasanze babatamba bagiye ahasanze Vinicius aje yicenga gacenga n'inyuma y'ikibuga akabuta hanze araje hasanze bita Mendy yaraje ari mushasha asanze bita Militao yaraje ari mushasha asanga muri Ntuzenyi muri attack Ntuze Cristiano yamaze kugenda bisigura ngo azanye ya Ntuzenyi ntoyi muri babana ntigizene ntishoboye gukunda sivyo hachikere kwa Xavi Hernandez nivyo yarubatse abakinyi arabubaka arabagira neza ubu bahiye ariko twagarutse kuri cyangwa n'icaba kwa Ntuzenyi kwa Teta bamurengeye uti gute ushobora kumbwira ingende gute uri umumenyereza ukaronka amakarata tukura sumba y'abakinyi nko mu kibuga nico kimwe nakubwira ngo ntaramenya kwitandukanya nuko ari umukinyi uko atari umukinyi umukinyi mu kibuga arakora ikosha ntaronka n'ikarata jaune wo karonka rouge kubera iki bisigura ngo nikireme kuvuga ngo rya jambo igituma Ancelotti ariko success nga yavuye Zidane yarage bimunaniye muri 2020 aragenda bimunaniye ariko bazana Ancelotti na experience aramenya ati bano bana ba Vinicius ndamubwira kino kinanyumvire ndumutama mfise experience menye ngene batwara chema kuko Vinicius yari ananiwe witwa Zidane neza cyane sivyo arakineza ariko n'ubundi aracenga kibuga neza cyane nk'umutama za 2000 ezo ariko aramenyereza imigwi agashika muri imyaka ya 2020 ya 2024 ariko aramenyereza imigwi afise experience avuga ngo bano bana ndabashira ku murongo Rodrigo yaramugora yamushira ku murongo baratsinda ibitsindo abakinyi yarabahinduye abashira kuri niveau nziza cyane yo kuba iki mantaro mu bwambere kandi no bose bivuze neza no mu Zidane nimba ariyo bimwe mu bintu ariko arasotera cyane nuko yogaruka kwa Madrid nivyo ariko aravugwa za Bayern Dominique kandi ubona ko vestiaire ya Bayern bariko baramunurwanurwa cyane mugabo no munsi wibaza ko Zidane agarutse muri Madrid na watogira 6 iyo cyose iruzuye kuko equipe barayubatse iruzuye babana bwo muruko bwarabavuyemwo ubu Vinicius amenye imbere y'izama agafata ingo yagishinga ntahe Rodrigo goza imbere aragera imbere y'izama agafata ingo zagishinga ntahe ubu Brahim Diaz Ntuzenyi Bellingham nindato mutsindira bisigura ngo rero mwa Barcelona uyu mugabo bita Xavi Hernandez atitandukanije n'akantu ko kutamenya ko atari umukinya ari umumenyereza akamenya ngo ariko Hazard nyemera kino kintu Mike nyemera kino kintu ijya carton rouge yiboneka kumumenyereza ameze nka Ancelotti azi kubana Vinicius Junior ashwanya mu kibuga akamufata ukuboko akamwinjiza muri vestiaire akamubwira ati ceceka mu kibuga ngerukira umupira sivyo azi kugera pressure
yari kwafekita cyane ekipe mugabo abakinyi genda nemeza yuko iriya karito ruje iyi yabwo Real Madrid kuri uriya mwanya yamaze guterekamo bibiri kuri ya France tuzibakirirako kubagomba ibitsindo bibiri ngo basange ubasezerere byari bigoye ikintu cyabaye abo twari twicana n'ababwiye ngo iyo umumenyereza yapanitse arafata n'ingingo zitarizo sivyo bisigura ngo ntuze Xavi ikintu cyambere atazwa kumenya no kugeraje ntuze panike yiwe kuko pressure imanza kwimenyubwe ubwimenye ariko je nabandi akaba akije kuko nataza karoko bo twari kumenda babwira ngo uyu munsi mwa mwiciye muhiri wanyu yego mukabona nk'umuntu arabinjiranya afise nk'igipanga papa wakaba ari watangura kujugumira abana muca mukora iki muhita mwiruka bisigura ngo namwe muca mugira gute muca mwiruka bisigura ngo rero ni kakanu kakiremesha iyo bafise umumenyereza nka Carancelotti nka Pepe Guardiola nka Jurgen Klopp sivyo ari kuza akavuga ngo bane tuze kina umupira sivyo ibisimwe mu byamaye bibaye twaba tubona ama equipe menshi amaraso makaruto rouge ndagenda sinzi urukino sivyo bisigura ngo bafise umuntu abaturisha mu mutwe ariko uraravye umumenyereza hariya kuri bando tushe arapanitse ateye umugari ibikoresho vya UEFA bamuhaye karata rouge umumenyereza yapanitse video ndakaravye ndatwenga cyane umukinnyi arakagupanika gute bisigura ngo rero Barcelona no kuri n'abakinnyi beza mugabo babuze umuntu umumenyereza abashira ku murongo abahanura akavuga ngo mu kibuga yo haduse pression menye ingene gutya turabana match gutya kweza match kuno on nuko niko kantu kabuze nuko rero byifashe muri equipe ya Barcelona birumvikana ko bari muri Classico rero ku munsi Kubusi w'Imana saa 3 z'ijoro bazokorana equipe ya Real Madrid ndetse na equipe bazokorana equipe ya Real Madrid bamenya ko muri zino Classico buriya Madrid ifite intsinzi zigana ku 106 mu gihe Barcelona ifite intsinzi zigana ku 104 mu gihe amaze kunganya inciro zigera kuri 53 bazokinira kuri Estadio Santiago Bernabeu ku munsi w'Imana mu segonda make cyane azadi twavuga ko Real Madrid gutsinda no Classico biza ko birangiye mu gutwara igikombe gutsinda Classico biraborohereza navuga ngo inzira kuko muri football twagiye turayibona kenshi tout est possible ariko equipe ya Real Madrid bafite umumenyereza abemerera kuba muri souffrance zose zishoboka nubwo no munsi bari kuba barusha FC Barcelona no tarimo equipe ya Real Madrid bafite umumenyereza abemerera kuba bogwana bakarizigama no mu nkino zine cyane zitanu zikurikira mu gihe FC Barcelona navuga ngo ashobora no kurusha amanota 2 kuri no Barcelona tuko turabona itakaza icizere ashobora gutakaza urukino mu buryo bworoshye rero El Clasico ku munsi w'Imana ndiko ndabona swat Real Madrid irangiza akazi ariko kandi no gwitorangiza akazi biragoye ko mbona Real Madrid no mwaka itakazi no La Liga eSport na cyane ko Barcelona baracasigaje imbere yabo equipe ya Girona nubwo Girona yasubiye inyuma ariko ari challenge ikomeye bazosohoka baje kwa Girona ubwira bwa ngo Madrid barahejeje niyo bazobaheje niyo Barcelona baje na Atletico baje na Girona equipe zitwa yuko zarubwira zibagarika nyinshi za Atletico Club Bilbao barahejeje nazo nuko byifashe rero birumvikana ko tugiye gusezerana namwe telefone zigera kuri 3 gusa zibangutka cyane ariko kandi no muri commentaire tunasezerana kubera ko tugiye kurangiza iganiro cyacu 67 usabagera kuri bune telefone zingaruka kandi ku munsi wa mbere ateganijwe kina gate equipe ya Inter Milan zobikirakira equipe ya AC Milan ni mu gihugu cy'Ubutaliyano ubona ko naho ibintu byifashe neza cyane kuri Inter Milan mu gihe bitsinze no rukino iza kubikira twara igikombe hariya mu gihugu cy'Ubutaliyano umeze neza umeze neza egera kuri radio yagira ngo twumvikane muri bane mutwakuye muri he Igihanga Igihanga mumeze neza Igihanga mwakiriye gute sport zone uno munsi turabumva neza kuri gatanu ariko njaga kuri gati yego jaza kuri turabonye nk'abakinyi birabo wo yanse ninde yanse nde Asmani Fati wanamuguza kabisa. Telefone karamugoye. Asmani Fati ni probleme kuri za. Asmani Fati yabiguyemo kwa Barcelona. Ariko nimba hari umwana bazokwa bamubaza. Ari mwa Asmani Fati. Yannick Frankes yaramwishe nawe nyene musibere mu makanzu hari ariko yamuhaye kanoti. No bita. Meze neza? Yego turashima nere bise no guhita mu nyakabiga yambe. Yego mu nyakabiga wa. Twashimye ku makuru y'imwe namudushikirije gusa Barcelona turabikora ku munsi wa Mungu. Uriteguye?
no muri Barcelona. ulala urakoze cyane ati Barcelona zo bikora neza yaragiye kuvuga akantu ko muri Morena yaragiye kuvuga ubanza twari kumwe kuri match ya Real Madrid na shobora no kuba twari kumwe kuri match ya Real Madrid na Man City muri Morena City Bar witwa André Neymar mugenzi wacu natinda bashikiye Brothers Collage urakoze cyane notre confrère et collègue André Neymar n'umunsi tutabanye nawe ariko tugiye kubandanya tubana mu bindi biganiro gira neza idera nese yarananiwe nagende ati Leopold jewe naravuze ko equipe ya Barcelona yo na Xavi Hernandez bamwe mu bakunzi ba Barcelona banteye ivyatsi kubwo ngo mutsanguze muri equipe ya Barcelona ninde mubingira ngo yabivuze Nepomusena higombe ati komera turi kumwe munyaka biga ku 14 ku kantu ka mwa Man City na mwa Real karando era Leopold ni Eric Kylian Mbappe ni Eric Kylian Mbappe ati yazade na kila Mike na Paul mwambaye tujeze twiza muri hamakamwe hama ndabakunda ukuntu mudatsangurira uraza utora ko wifuza ko ariko kose ngira ngo tuzokaguhereza reka tugarukirize hano rero azadura maso ndabona saa 3 zamaze kwa zinarenga ko minutsi gena kuri 2 tugiye kugarukiriza hano ndabona ariko reka tutange bonus y'umurimo kuri telefone meze neza salut oh la la yamaze kubagenda ndabona ubutumwa hano muri telefone ti kilomike amateka menshi ndakuramutse ndi Dembele ma brochette Dembele ma brochette from Kamenga ma brochette kabisa yaramaze igihe ngira yajanye na Dembele nyene kirajanye na Dembele muri Dembele kubagiye muri Paris bagiye bajanye yanabaye na meilleur joueur wa UEFA muri tikira anti kajugujugu meze neza cyane ati ndamukiriza abo muri kumwe bose ati hama tubashimire cyane ndi Vianney mu Gasekebuye asante ati umeze neza cyane bona kajugujugu meze neza kabisa meze neza cyane ati tugushimire cyane ati hama reka tubashimire cyane namwe mwari muri kumwe umeze neza yego yani nabiraba bashimire mwabikoze neza nawe wakoze kubana natwe muri ano masaha 3 hama yego Barcelona tubizeye ko izobikora kwa Mungu yego katubirindire cyane ndabasaba mugende impuzu sante nawe usigare neza Nelson Moza ngo murazogaruka kuri Morena boss natubwiye ngo kuri Classico boss natubwiye boss natubwire kabisa natubwiye ni direct jeudi bari Barça Kilomike tubashimire muri rusange buzukuru batunga bose mugire weekend nziza sante reka tugarukirize hano dufata kanya keza cyane ko gushimira umutumire wacu ko mugoroba baza de romansa twabanye nawe bihe byiza cyane tunasubira kandi kumwana ikaze hano ngo nyene wiyumve nko muhira cyane hano muri PJ Classic FM twakira abashitsi neza cyane ngira ngo nawe uraza gushinga nawe ntiwasohoka wakoze cyane bwana Leopold namwe mwakoze cyane kabisa mwakoze cyane ndabashimire mwe byimva mutima twagiranye ibihe byiza igano cyagenze neza sinzi no bivuga ariko ndabashimire mwe byumva mutima kabisa romansa Mike ndavuga ngo Imana bahumuhezagiro nawe iguhezagirane natwe kabisa nsade nawe wakoze cyane kadusubire mu bindi biganiro tugiye kwinjira muri weekend na match agenda raba ku mugoroba ku munsi turaza ko turi muri match equipe ya Chelsea na equipe ya Man City ku munsi w'Imana turi muri Barcelona Real Madrid kazi naendelea kwetu weekend n'ubundi akazi wacu kabagashitse